guhuma no kuba mu mwijima, guhuma no kuba mu cyaha, guhuma no kuba mu kabi, guhuma no kuba mu kutamenya, guhuma no kudasogwa yandi. Ngushesha amaraso nawe yiwe azoseswa. Azonsinda mu bana banje. Mureke kwiga muratunga intoki abaciye amazose n'abarasha abantu. Nawe urumwisha. Reka nsubire ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu kuri mwe mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze inshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu makomine agiye atandukanye, mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabahaye kaze muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Ndabahaye kaze inshuti banywanyi mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye Igitega, abatwumviriza muherereye Muyinga, abatwumviriza muherereye Muramvya, namwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kaze muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora akaniko kariyo ndagusaba muruke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazogera nawe nyene upyonde ko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri ubu ngubu amagara y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Generale Alengiyome Bunyoni. Ibintu vyo bihejeje gukomera cyane biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikiye umwe mu baryango biwe ahejeje gupfa. Ni nyuma y'uko amakuru akomeye cyane ava mu ibanga ntangere ari umutegetsi akomeye cyane yoba yafise uruhara muri iyo dosiye yagandaguye uwo mu baryango ba Generale Alengiyome Bunyoni. Nk'uko bivugwa na bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi, biravugwa yuko uwo muryango yoba yagandaguwe mu isaha z'ijoro, aho kuri ubu ngubu ikiziga ciwe catoraguwe imuhiriwe. Ivyo vyose ariko bikaba bifise imvo zitandukanye. Mwarumvirije amakuru yuko Generale Alengiyome Bunyoni yagirijwe ikindi caha co gutegura kugandagura umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu ido nido, biriko mu nyuma zo kandi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Hari abasirikare barungitswe mu rugo ku baryango ba Generale Alengiyome Bunyoni kumva z'amatoza no gushakisha ibigwanisho n'ibindi bintu bitandukanye, kuraba neza ibijanye n'amatungo y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Generale Alengiyome Bunyoni n'ibindi bitandukanye yibonekejwemwo mu gihugu c'u Burundi. Haravuzwe ko hari amahera yoba anyegejwe mu nzi wiwe. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ni ibice biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biriko mu nyuma z'uko umugwi mushasha nawe uhejeje gufata ingingo ikomeye cane yo kuvuga kuzotera ubutegetsi bwa nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye kugeza ufashe Gitega na Bujumbura. Nk'uko tubikura mu itangazo ry'uwo mugwi ryashitse ubuhinga ngurukana bumenyi kuri X yahoze ari Twitter. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cyane tubatambukiriza kuri imbonesha kure ya Burundi News TV. Ni mu nyuma zo kandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye, Reveriyano Ndikuriyo, umukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, ibintu vyoba bihejeje kuba bibi cane biriko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ari Muyinga ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Uwo ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu na bamwe mu bihangange bikomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu bakaba ari Muyinga
ku mvo z'ibijanye n'umunsi w'urumuri vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Igitero kaminuza ku kiremba c'umukuru w'igihugu coba cafuswe canke vyoba bihejeje kuyangara, vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cane ahejeje kudushikira. Mugabo ibintu birahejeje gukomera ikibira, ishamba ryose riravuga ko ryoba ryafatiriwe nyuma yuko abajenerali bakomakomeye batanguye kurungika ibigwanisha inkozi iteye ubwoba nk'uko vyibonekeje ku rubuga rwa X. Biravugwa ko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira abavyeyi baherereye kuri ivyo bisata ikibira bahejeje kurungikayo imisore yabo nk'uko tubibwirwa na bamwe mu begereye amasoko yacu na bamwe mu begereye ngaho mu ishamba ry'icimeza mu kibira. Biriko biravuga ko uwo mugwi mushasha woba uriko urategwa inkunga n'umujenerali w'umugambanyi akomeye cane mu gihugu c'u Burundi. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ko mu nyuma z'uko andi makuru akomeye cane mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD abanyororo bapfungiwe mw'ibohero rya Gitega barahejeje gufata ingingo ikomeye cane. Igipolisi c'u Burundi kiraja mu mabarabara kikaka abavyeyi bigorewe kubaka ibidandazwa bariko baradandaza mu mabarabara atandukanye, bivuga ko bitemewe na leta y'igihugu c'u Burundi, hama bigaca birarungikwa mw'ibohero bikaribwa n'abo bagize umugambwe wa CNDD-FDD. Ni nyuma z'uko amakuru akomeye cane dukura kuri umwe mu bapfungiwe mw'ibohero rya Gitega aravuga ko ivyo vyose biribwa n'abo bakorera CNDD-FDD, naho abapfunzwe bavuye mu mugambwe utari ku butegetsi kuri ubu ngubu bataronka akaryo ko gupfungura neza nk'uko bikwiye ku bandi banyororo, bivanye n'iyindi migambwe ibipfungiwe ngaho muri iryo bohero rya Gitega. N'ibindi vyose turaza kugaruka tubibashitsako. Nanone andi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira, amagara y'umupolisi wapfunzwe azira akarenganyo niyo nkuru Jerome arahejeje kugeramirwa, biriko mu nyuma z'uko nawe yoba afise ubugwayi vyoba biteye ubwoba igihugu c'u Burundi. Muri Beseri mwarumvirije ko Jerome niyo nkuru yavuze ko habera haribwa ibiturire, none vyose vyoba bihejeje gukomeza mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu arakwiye gufata ingingo ikomeye cane kubijanye n'ingene ivyo vyose biba biriko biribonekezamwo. Vyose muri aya makuru yacu tuba tomoreza tukayabashitsako kuri imbonesha kure yacu imwe rudenda ni nayo yanyu ya Burundi News TV. Turagaruka tuyabashitsako mu buryo burambuye. Ndabahaye ikaze, reka amakuru yacu tuyatanguriye kwavugwa mu gihugu c'u Burundi. Kaze muri iri donido ry'aya makuru. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsako n'ayandi yose tuba twagiye tubatohoreza kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone kuri wowe utarabikora, kandi ko karyo ndagusaba umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku vya misi yose idonido. Kaze muri aya makuru yacu. Nsubire ndabaye ikaze nshuti banywanyi bacu muri ibiganiro n'amakuru tubashitsako kuri imbonesha kure imwe rudende ya Burundi News TV. Reka nsubire ndabakengurukire cyane nshuti banywanyi kuri mwebwe mwaje gupyonda ijambo sabone, kuri mwe mutarabikora kaniko karyo ndagusaba umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uracurabona ari akazugira no nyine upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsako vya misi yose idonido. Uko twibabwiye mu funyo amakuru yacu, reka tugaruke tuyatangurira ku ngingo nkuru twibanze ko mu funyo. Ruyigi abaronderera akabuto k'ibiraya ku isoko baridoga ko bizimvye cane. Igihe ca gatasi kigeze mwitera, abarimyi nabo bakomeje kwitunganya mu bijanye no kugura imbuto y'ibiraya. Baridoga ko mu masoko iyo mbuto izimvye cane. Abo barimyi bemeza ko agasero kamwe kagurwa amafaranga arenga ibihumbi 30 vy'u Burundi, kandi mwitera ry'umwaka uheze kagurwa amafaranga arenga ibihumbi 20 vy'amarundi.
Kubw'ivyo abarimyi babona ko ibijanye n'imbuto vyari bikwiye gufatwa mu minwe na leta kuko ngo iyo mbuto izimvye cane bigira ingaruka ku mwimbu uyikomokako. Mwomenya ko ubajije abo barimyi impamvu batotera imbuto ya kijambere bakwishura ko ataho bazi ikigo kibegereye bayikuramwo, ahubwo banasaba ko ibijanye no kwigeza imbuto mu Burundi vyotezwa imbere cane maze umurimyi nawe akaronka akabuto hafi kumuvuna ataratamana. None aho muherereye imbuto zibiterwa nazo zitandukanye, biratandukanye cane, ziraboneka canke naho zirazimvye. Mudushikirize amakuru muri komenti hama duce turamenya uko vyifashe aho muherereye. Uko twibabwiye mu mfunyofunyo amakuru akomeye cyane nanone aje kudushikira ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni amakuru twababwiye ko ibintu bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu humvikanye ku igenekerezo ry'ejo haheze, humvikanye amakuru akomeye cyane ko Florian Irangabiye yaraye mu ibohero rikuru rya Mpimba, aho gihindutse bikomeye cyane ko umukuru w'igihugu vyari vyayangaye bitegekanijwe ko ajanwa uno munsi mu ibohero rya Bubanzayo. Ni amakuru yadushikiye. Florian Irangabiye hamwe n'abandi banyororo bakuwe mu ibohero rya Muyinga ejo ku mugoroba isaha 10:45. Urugendo rwabaye rurerure cyane aho bariko barimurwa mu mabohero, bacanwa Igitega, Imuramvye, baza gushika mu Mpimba ku bihe vy'isaha 5 z'ijoro. Florian Irangabiye amaze umwaka n'amezi 2 mu munyororo apfunzwe ku karenganyo azira umwuga wo kumenyesha amakuru mu gihugu cacu c'u Burundi. Yashizwe ko icaha kidasiguritse na gatoya cane neza mu gitabo hamyavyaha c'u Burundi kivuga ko kugerageza kumanyura ubutaka bw'u Burundi. Ivyo vyose niko vyamenyekanye cane. Uno musi isaha 10:45 niho uwo mumenyesha makuru yari yabaye ajanywe mu ibohero. Amakuru adushikiye aka kanya avuga ko uyu mumenyesha makuru yoba yagandaguwe nyuma yuko abandi bamenyesha makuru bari kumwe bose babuzwe irengero, barungitswe mu yandi mabohero, ariko uyu we akaburwa irengero kuko abari bari kumwe barondera ayo makuru bakagumya badushitsa ko idonido ry'ayo makuru nk'uko bivurwa. Ariko abegereye ubutegetsi, umwe mu bo twaganiriye nk'uko twatanguye iyi nkuru tuvyumviriza, hari umukenyezi waturungikiye makuru akora mu butegetsi bukomeye cyane, ariko atashimye ko tumuvuga amazina yiwe ku mvo z'umutekano wiwe. Vyabonetse ko uyu mumenyesha makuru yoba yagandaguwe nyuma yuko ari we yariko ari muri operasiyo yo kuba yafasha Nkurunziza mu bijanye n'urugendo yagize ku igenekerezo ry'ejo haheze. Yari yakurikiranye umukuru w'igihugu nyene cubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye muri Congo Brazzaville kumva zo guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu. Murazi ko muri iyi misi iheze Nkurunziza amaze akorana na General Prime Niyongabo na Alain Guillaume Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose birashumikira ku makuru twahawe n'umwe mu bamenyesha makuru, nanone n'amakuru twahawe n'umwe mu batambukanyi bakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, avuga ko uyu yoba yagerageje nanone gutoroka, ariko ivyo vyose abategetsi bakomakomeye igipolisi Nyamiramabi nizo zahashitse hakiri kare hataraca agahe, baca baramujana, ariko bikaba bivurwa ko yoba yapfunzwe canke akaba yagandaguwe. Abamenyesha makuru bacu kuri iyi dosiye baracarondera amatoza ku vyerekeranye n'urupfu ruteye ubwoba rwoba rwibonekeje mu gihugu c'u Burundi, kugandagura inzirakarengane. Ariko nanone bamwe mu begereye ubutegetsi bavuga ko yoba atari inzirakarengane kuko yoba ari we yari yambaye udukoresho twifashishwa mu gukusanya no kwegeranya amajwi mu buryo bukoreshwa mu ndege.
ivyo vyose reka turabigaruka ko mu makuru turibuze kubashikiriza kuri iyi mboneshakure imwe rudende ya Burundi News TV. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora aka niko karyo. Ndabibutse ko iyo vyonze ijambo sabone ibiganiro n'amakuru yacu bibashikira uko yokabaye. Nkuko tubivuga mu makuru akomeye cyane tworongekiwe namwe mubegereye ubutegetsi no muri eta majoro mu biro vy'umukuru w'igihugu haraye imvururu, imyigaragambyo, ibintu bikomeye cyane, imigumuko mu butegetsi, aho abategetsi bakomakomeye bafashe ingingo ikomeye cyane. Twabashikirije amakuru avuga ko umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yoba ashitse mu gihugu. Hari umutegetsi ukomeye cyane, umujenerali akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, muramuzi ko ari we ariko aratumwa n'umukuru w'igihugu kujana abantu mu mabohero. Murazi ko generale Iridefonse ari we yajanye Dieudonne Murengerantware akamukura mu rugo iwiwe yambaye ikabutura. Ari ibintu vyinshi vyavuzwe ko na bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ko ari ingene mbi cyane ibintu bikorwamo. Ibintu birahejeje gukomera cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yoba yafashe iyo ngingo ikomeye cyane yo kuba yorongeka uwo mujenerale gufata